kuri wowe hari ico bigutwaye canke bisaye ko urinda no kuorganiza ici wawe igiteramo? Boje ntaco bintwaye kuko ibiteramo ndabironka ariko sindabikora ku bwinshi kuko umanza kwanza kuraba igiteramo kigusigira ikintu. Akarorero ndaguha akarorero. Bo iyi si ni jus sivyo? Iraryoshe. Kararyoshe. N'est-ce pas iraryoshe? Mugabo muri no jus ndayinyoye sinza amefiza kuza kungirira kuko iki naco nyene kiri muri ba bantu nyene cyakozwe n'aba bantu nyene. Ibyo tunywa byose n'ibyo dukora ko byose ni ibintu biza kudutera ikibazo mu nyuma. Ntituzi ko bitera ingwara, ntituzi ko biza kutumba mu buzima. Turumva ko biryoshe mugabo mu nyuma hari ibindi biza kutuzanira amaefu. Hello guys, j'espère que vous allez bien aho muri hose. Nibaze ko meze neza. Hama uyu munsi kuri mikro mukaba muri kumwe na Ange Gislene Gahimbare. Nizere yuko muza kuba satisfait n'umuntu twabatumiye uyu munsi. Nizere yuko atari gitangaro kandi nizere ko aho muri hose muza gushima ibyo zo kuganira uyu munsi. C'est bien. Reka twakira umushitsi wacu uyu munsi. Ça va? Ça va. Nizeye ko ndavuga izina rye musanzwe mumuzi naturamutse. Na way. Ayaya. Muntu wacu no musumutsume dufise ni MB data. MB umeze neza? Ndameze neza. Amakuru y'imisi. Meza cyane. Ubuzima buragenda fresh. Nugushima Imana ubyutse ukaramuka nibwo buzima. Ego, nego ni cyane umuvukanyi wacu no musi turi kumwe. Turamushimiye cyane hama tujanye n'ibintu by'uyu munsi ndaza ko twese dukunda indirimbo za MB reka ndakubwire ko nkunda indirimbo wahereye ko yatumye tukumenya ikibaju siyo nahereye ko aho nahereye kuri sindi kibamba yatumye basi umenyekana je kweri yarangyoheye cyane nyene bivanye n'ibintu umuntu usanga aribereye ngo je n'uwakandungikiye katumye ndayikunda cyane rya ndirimbo cyane gusa ndibaza mbe ko utangura ona ducishiza ko nakarimbo wa wifuza kugira ngo abantu nyene bari bagukumbuye bumve ka kadri kagororotse ndabuza niyo no ririmba MB basi je ndirimbo nifuza ikibica mwebwe abakobwa iyo bababwiye ko muri beza muri jajara sana bakabakinira ko sana ubwiza bw'urukundo ubwiza bwo gukunda ningeso utwaye ariko ubu siniteze ko gutakaza ndaguhaye chance my baby please yifate na way ndumva uwumva yumvise agiye mwana duhanura ngo atubwira ngo turi beza mbwira basi ko ndi mwiza ndavyumva Imana ntawe yaremye mubi umuntu aba mubi ku ngeso aba mubi ku ngeso ingeso ari imbuca umenya ko turaba rero na mutwigenderamwo jengira ndazi ndizi ndakeye cyane hama apa y'ivyo rero tujanye ivy'uyu munsi ivyo dushaka kumenya ni vyinshi na MB data uko tubona nuko tubona yuko umengo muri misi nta makuru menshi tukubona eske ikintu hari gikorwa twoba twiteze ubya amakuru menshi kubijanye n'umuziki sinzi ko ba mu gihugu ntavyonze jemba mu gihugu niho mba donc tuvuga yuko ikindi gishasha kwa bihari benshi ntibabigira bo gishasha kirari kigomba gikurikire yifate rero mu vyitege aho muri hose hamasha kubaza umutumire wacu kuko usanga benshi apart y'umuziki hari byinshi usanga bibatwara none wowe apart y'umuziki hari ikindi kintu ufise uvuga ati ndagikora kikampa aramahera canke iki kikangira ba umuziki no ushobora gukora wonyene harategezwa kuba creative garondera ubundi buntu bwoshobora kukwinziriza apa yuko ubutari kurakora uyo muziki canke kugira ngo ukore umuziki ukorohereje nyene utegezwa ko ufise ubundi occupation aho ni bon umva sinzi biri privé bo biri privé ko ubuzima bw'umuntu utegezwa ko buri privé okay hama nkuko twama tuyibona tumaze kubona amasong menshi usohora harabo usanga atanga impanuro canke iki eske apart uri urandika indirimbo eske abari ubuzima uri kuracamwo canke ubigira uko nyene ba urabona mu buzima tuba turacamwo mu bisanga nka twebwe abaririmbye niko tuba dukwiye kumera kuko aho twicaye ikintu cyose tuba tubonye kiduhereza icigwa musangwe na nko buzima bw'umuntu asanzwe n'umuntu asangwa ataramuririmbye
aho wicaye ico uri kuracamwe cyose ni ikintu kiba kiguhicigwa nta kintu na kimwe Imana yaremye kidahereza iciga umwana w'umuntu niki giti uko ukibona canke kiyaga uko ukibona hari cigwa gitegerezwa kuguhereza bo ni nkuko rero ko ugenda bifatanya bibaye byinshi canke ukuba wicaye selo na mudu burimwo urashoboye gukuramo ikintu gitanga inyigisho selo na kwa kuntu batahuye ikintu none mu ndirimbo bufise hariyo woba wafatiye ko ubya bo ni nyinshi kubera yuko haga bakubwira ngo umugani n'umuririmbyi yavuga imigani mugabo kujya batubwira ngo imigani umugani ugana kariho n'umuririmbyi wese aririmba ibihari aririmba ibintu biboneka okay par exemple dufatiye ku ndirimbo kiramutuna rya ndirimbo ni indirimbo vraiment gene abantu yagira bakora ku mutima eske wowe yoba yarakoze ku mutima canke bayirimbye birashoboka kuba bitankoze ku mutima mugabo hari abandi byabaye ko kuvuga hari message nagenda habwa nyinshi ama feedback ambwira ko nabaririmbiye ibintu nabakoreye ku bintu vraiment ama congratulations ntari no kuvuga ngo no yabika ahantu nkayarunda kuko yari menshi cyane yego ama felicitation yari menshi kumva ati vraiment watuvugiye ibintu nanje byagenze mwe nuko nanje byagenze ukumva hari umwana usho kurimba ikintu ugasanga narimbye ubuzima bw'undi muntu ari kure utarubizi ko wavuze ubundi buzima bw'undi muntu nkuko turiko turavyumva aragenda yatubwira bimwe nawe arico wifuza ntureke kuza urandika muri comment azogira ko anabishura reka tubandanye MB data ntakunda kuboneka cyane ku ma réseaux sociaux ubye iki eske yoba ari by'amashowbiz avuga atarabuye ikintu nogira ubya mu bisanzwe ndanka kwibeshera ikindi naco gikurikira ko kugira showbiz bisaba utegura ikintu twe mu Burundi ari ikintu tukunze kwibeshako ugasanga ukreate showbiz muri vide upfo ukreate showbiz y'ikintu kiboneka kreye ikintu kiboneka no umuntu avuga ati by'ukuri iki kintu nico kuri kuko twe abarundi turacari inyuma mu bintu byerekana no gutahura ibintu bita showbiz kuko no mu bindi bihugu siko babigenza bakora showbiz mukuri abavuze ati no munsi namenye ikirahuri nyene kujya nyene nukuvuga avuze ati naguze ikintu ni ikintu kujya nyene amafaranga na yaronse ni kujya nyene bazi ko yaronse nyene abasinye nizo company nyene mukuri mugabo sinkunda gufakinga live kuko ndapfise kuvuga ngo nakoze brace yo kuvuga ngo naronse amafaranga arenza ya ejo ugasangana ubuzima buranse nkasura kandi kongera gusega uwo ntari nzi yuko nshoye kuronka na Gad canke sinzi ko ingeno nshoye kubivuga mu sangwe imbaho ubuzima bw'ukuri kugira ngo ejo bwabufasha buvuye ahandi nze ndabubone simba nkunda kwibesha ndumva umustar wacu nko karababwira nta bintu byo kuvuga ngo ngira ibi kugira ngo pour en profiter ou bien ndumva ni ikintu ciza cyane kuko umuntu wese afise ikintu ahagarara ko akavuga ati jewe ndakora ibikubwi wanje turumva yuko bigenda neza ariko MB ntidukunze kumubona muri minsi mitamo byinshi canke iki turetse nico ibitamo byinshi usanga utabonekamwo utaba uri invité canke iki eske wotubwiye ati kuri wowe hari ico bigutwaye canke bisaye ko urinda no kuorganiza ici wawe igiteramo boje ntaco bintwaye kuko ibiteramo ndabironka ariko sindabikora ku bwinshi kuko umanza kwanza kuraba igiteramo kigusigira ikintu bashobora gukora concert ugasanga nimwahurije ko ku mafaranga urumva so kuvuga ko ndazironka mbere nyinshi mbere uyu mwaka nari no gukora dugeze nk'uno munsi twicaye hano nari gukora nka show zirenze 230 mugabo umanza kwanza kuraba ko ico muhuriza ko kwanza kuko harabashoboye kuza kugira ati dushaka mu giteramo dufisaya mugabo atakorohereza urumva ntushoboye kubikora tegeza kujana nuko mwipanze muri team yanyu cyangwa uko uvuga ati niyo organize je gukora ikatari muri aya sinshoboye guhaguruka cyangwa atari ukurushoboye kugira aho ni bon mbeho uri kuraraba ukuntu umuziki uyu munsi uri kuragenda kugenda ku murindi mwiza cyane novuga ko umuziki utari kuragenda ku murindi mwiza kuko hari ikintu gitegereza gukosorwa kuri mwe bw'abamenyesha makuru nikindi gakosorwa kuri natwe bw'abaririmbyi kandi yani impande zose zibiri apart y'abaririmbyi wewe ico wovuga ati unegura abagenzi bawe canke unegura abo mukorana donc mukora umwuga umwe niki simari kugira ngo negure canke simari kugira ngo ntera amashugwe mugabe ico nikibazo cyo noshobora kucishura mu gihe arabaririmbyi bakoranye n'abamenyesha makuru bakoraniye hamwe niho nogira ico mvuze ko nkana cyo novuga kuko kumbonesha kure ndashobora kwibwira kumva abafana canke kumva abantu basanzwe bakurikirana umuziki ndundi canke n'abandi batakurikirana kuko interview zirabana batawukurikirana n'abatawukunda abakunda umuziki n'abatawukunda mba bose babirabira rimwe donc ni ikintu gisaba yuko twicara hamwe tukumvikanira hamwe canke tukakiyagira hamwe kugira ngo gishoye gutora umuti twibaze yuko ukabivuze
abakurikirana ikiganiro yaba uri umuririmbyi yaba ugize ntimugiye kuja hamwe kugira ngo twumve yuko uko kuntu wavuga ati umurindi ntiri kugenda neza twizere yuko niyo mwaja hamwe bizotorerwa inyishu twebwe natwe abajournaliste tuzokora ibishoboka natwe tugira akanama kacu kugira ngo ibintu bigende neza hama turazi yuko mufise imigendanire n'umuntu yitwa Brian Smith none Brian Smith ni iki kuri wewe? Brian Smith ni brother. Brian Smith novuga ko ari umuvukanyi ikindi naco burya umuntu mwaragogwanye mugacana mu bibazo mu ntambara zitandukanye mugabo bikanana ko mu give upinga mu bintu bamwe ariko murakora je novuga ko ari umuvukanyi wa nyawe kuko umuntu atigeza guta mu magogwa atigeza guta mu marushwa mwapambanye mpaka kwiherezo uyo niyo muntu no kwita ko ari umuvukanyi hama ikindi naco kurikira Brian ni manager wanje aho ni bon nibaze Brian Smith aho uri hose wubahwe MB data aragukunda agufata nk'umuvukanyi nizere yuko nawe nyene ahari arakwishimiye cyane nkuko turi ngaha harana kayaga MB umva gute kano kayaga karakaze sana ewana nagihe kino gihe umengo tuvuye muri sama naho nyene ewana teho twahishikiye birafasha cyane atahashitse muri hombe teho ni hatari tuguma dusoma rero ikibazo gikurikira tagomba tubaza ati abakunzi ba MB nkuko dusanzwe tumuzi bavuga ati ikintu umukunzi w'ikintu yo mukorera akumva yuko aryohewe amusatisfait umva akamuga ikintu kikamuryohera MB cyo bikiyega MB kubijanye no gufungura canke yana je kubwanje bamengo nohera gufungura kubijanye no gufungura so ushobora kuvuga ikintu numva ko iyo nkorera kiryoshe canke nkumva ko nezerewe kuko abantu sindabizera sindiko ndakubesha sinizera abantu nizera Imana kuko umuntu ni ikintu gitangaje umuntu ni ikintu kitamenyerwa muri kano kanya bafise kuburi kuri atwenga nawe mu kandi kanya kaza guhinduka kabikindi kintu akagutangaza mu buzima utarusanzwe wizigiye ko byogenda nico gituma nashobora kuvuga ngo nkundiki mu buzima canke ngo mufungurwa yo ntegurira ikindi kugira ngo ndyoherwe ivyiza nuko gitegura aho hanya muri ako kanya nyene duhari mugabo icanye mukuru nkunda gusa ikiyago ciza kubahana nico kintu numva yo ntegurira cyambere gicuba numva no kunda cyane gusoma natonzimana anyubahe twubahane twumvikane tuyage duhuze twungurana ubumenyi nico kintu cy'agaciro point ariko MB je ndumva ivyo bintu byabivuye ku kintu yaho wo kumva utokwizera abantu wagirana bake wizera basi nabi biravuga ngo sije sinizera umuntu ariko ndakunda umuntu nkubaha umuntu kubaha umuntu no kumwubahiriza mu vyiwe kandi ukamuba hafi ntushobora kuba hata abantu ubona ntushobora kuba hata abantu muvugana umuntu muricana mu kayaga mukumvikana mugabo kumva ko muhereza ukamwizera ukumva kumenga 100% ibintu byose bimeze uko no ubukozi cyaha abantu kenshi bashaka kwibaza ngo urabizera cyane ngo ikiri ahubwo sanga wa muntu ari baza ngo n'umubrada ngo niki niwe akugiriye nabi ariko apa yico kubakunzi ba MB murumvise yuko wifuza kumugirira ikintu ciza yo guhikiyago ibyo mikiyago turaho tusigaye c'est bon ndagenda guha karorero yisi ni jus ibyo iraryoshe kararyoshe n'est-ce pas iraryoshe mugabo muri no jus ndayinyoye sinza amefiza kuza kungirira kuko ikinyaco n'engene kiri muri ba bantu nyene cyakozwe n'aba bantu nyene ibyo tunywa byose n'ibyo dukora ko byose ni ibintu biza kudutera ikibazo mu nyuma ntituzi ko bitera ingwara ntituzi ko biza kutubumba mu buzima turumva ko biryoshe mugabo mu nyuma hari ibindi biza kutuzanira amaefe nubwo atoba amaefe biraza kunera kumva ko ngomba kugira petit besoin none naza kuba twice nice mu bantu ntashoboye guhaguruka nimba ko ya petit besoin nza kuza kwigirira mu bantu wayitewe naza kumara amazwe nayite nakakanyobwa sivyo no mu bantu niko bimera urashobora kunezerwa nawe mukaryoherwa uko nyene mugabo ugasanga mu nyuma akantu gatoya gusa karaguhitanye bitewe na muntu nyene ntiwobanka ububahirize mugabo kwizera umwana w'umuntu n'amakosa yego vraiment nkuko dusanzwe tubibona abantu isi kiragenda gusa niko biri umuntu uko ariko kose yategerezwa kwiyubara naje ngo nkunda kurya nyene ni hatari nyene agiye ugana hano naho ukavuga ati aha kweri nyene no kwiyubara naho kiba cakumenye ukavuga ati mona bihangana nivyo
murumva yuko umufanzi wacu ntanagorana n'ikiyago tout simplement kirakumuganiza neza ariko naho twakwagira ibyo ukunda urafise n'abansi bo abansi bategerezwa kuba abagore niho nkunda cyane gusumba abakunzi reka ndagutera inkuru izina ryanje nitwa Gislene risigura ati akunda abansi wiwe akunda abansi bawe rero umva hari nawe usanga nawe uri umwansi wawe uko biri ntacyo ndikunda ukongera ukiyanka wenyine uko turabwira ati ni mwe bajislene kutazi bo mu ncamake umuntu ategerezwa kuba abwizwe n'ibintu bibiri utegerezwa kuba wikunda ukongera kandi kuba wiyanka ukwikunda ni kwa kumva ko kwihavale kukiyubaha muri wewe kira muntu akamubera icirore ikindi gikurikira utegerezwa kwiyanka kugira ngo inimufise ikintu ushobora kugereza ko mugenza kuko umaze kuba ufise ikintu kagiye mugenza wawe wiyanse ugakunda mugenza wawe ico nari shatse kuvuga uko warubarije ngo mfise abansi ndafise ni benshi kandi abansi nibo bakenewe muri mu buzima kuko nibo baza bakwigisha kumotiva mu ncamake ndabakunda cyane gusumba abakunzi umukunzi azakubwira ngo urashoboye agutera ubunebwe ujya nawe kwanga kubwira ngo ntacu ushoboye agutera gukora cyane kugira ngo utahure uriwe defa nyene mu buzima turakeneye kugira abansi abaduca intege n'ubundi twama dukeneye abansi nyene abantu badukeneye kugira dukwanubwira n'umwete ariko watubwira akantu wanka kugira ngo naje simpave sanga naguhaye ikofi aryo tushavurira ngo nagukubise ntazi yuko utabikunda mu ncamake ofu mu nkubita ngo tumuntuka hako umbera ingyagya mu buzima hakuba ingyagya ofu munuka ofu mu nkubita kuko uba ingyagya kuri jewe ndashobora kwirekura nkakubwira buri kimwe cyose kingize akaba ariyo nzira yo kurondera ingene utegeza kumpirika guhirika umuntu uragitahura icari ico yani kumpenura kunyica burundu urumva nshaka kuvuga yuko ibintu vya mbere mvuga ati ndabyanka ndankingyagya mu buzima wotuma unkorera ibibi byose bishoboka nkakubona mugabo hakumbera ingyagya mu buzima kuko wewe uri umuntu wa mbere wondangiza mugabo nkubise ndayibona tarankubise ko simaze kumbura nkubise ko intege nke zanje ko ubupfu bwanje kugira ngo nyigishe ntahure ariko uburyarya nabwo urumva umuntu ashaka kukujya kwegereza mu gusanga yaguhejeje atani ivyuzi donc urumva mu buzima ye no kubaho umuntu yitonze byonyene guca bugufi kandi ngo umuntu anyiratako ndanka n'umuntu yishira hejuru kuko ego uko no banca bugufi nibisigura ko nabandi bategeza guca bugufi no ariko umuntu yishira hejuru arashobora kugukoza ibara mu munota mutoya gusa akagusanzaza kandi ugatakaza n'icubahiro cawe bitewe n'ivyo bintu nyene donc nyene wopfa umuronka wa muntu nyene asanzwe ndatinya n'umuntu yishira hejuru umuntu yishira hejuru ndamutinya ntinyingyajya ntinya umuntu yishira hejuru ico conyene twiyumvere namwe aho muri niyo wahura na MB uzomuganirize nk'umujama kuko ndazi urakundana vraiment iconzi bo ndakundana kandi entre tandankana kuko unyeretse ikibisi ndakuguma hafi ndakwinyora mu ncamake nawe urumva umuntu nyene uko biri kose ategeza guhunga umwasi wiwe nanje ndafise intege nke zanje urumva nico nyene like nyene nta vyinshi tugiye kubarenza amajambo menshi ariko arico wakunze arico wipfuza nakubwiye ugume wagiye muri komante muri vyo yavuze nawe ushobora kugira ico wongeye ko kavuga ati turakeneye apa ndumva yuko ikiganiro cyacu kiri mu kurangiza rero nashaka kubwira MB umutumire wacu eske nike kintu ubwiye abafanzi bawe naco yobara ko bakundira cyangwa ukababwira kugira ngo abariko bagukikirana baryoherwe Jean bonda bakunda cyane ndabubaha ikindi gikurikira kubanyoteza ivyo narabira ko ntazigenda banyoteza hama ikindi naco gikurikira nagomba kubwira abafana hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo ntibambona ku ma social media ntibagira iki kujya mumbona kuri social media ni kujya nyene je sindi umuririmbyi wa social media ndi umuririmbyi w'igihugu ndi umuririmbyi w'abafana banje ndi umuririmbyi w'abarundi kuko social media uno munsi ashobora kuguharara ejo ntibaguharare mugabo je sinasokeye kuri social media nasotse kubera abarundi nasotse kubera abakunzi umuziki w'Uburundi nakunze kubera namenyekanye kwereza nguvu zabo nagwa rukundo rwabo banyeretse hama kuvyerekeye na social media uko bikwiriye kose kujya nkora niko nsanzwe nkora sinoca nitabura ngo nkora ibitandukanye nabijya ntegeza gukora ariko ico nzi coco ndi umuririmbyi wanyu kwa kundi nyene bya bindi nyene abo mpibikorwa barabizi ndabakunda cyane kandi mwitege ikindi gikorwa n'umusaza mudasanzwe mwiteze hari n'abatari bamuza ariko ndazi ko muzomumenya kandi muzotega ishema no kumenya
umutumire wacu avuze neza kandi ndamukundira uko ari MB n'umuntu mwiza aratahura ndetse n'indirimbo aririmba benshi ziraturyohera cyane kandi kenshi yamaza aduhanura atubwira ibintu nkuko twabivuze yuko usanga umuntu ashaka kuririmba ikintu bivanye n'ubuzima aba ari karacamwo canka n'ukuntu aba yiyumva wenyene rero uyu mutumire wacu MB data turamushimiye cyane utera uje imbere natwe turiteza ikintu gishasha yabwiye ko ari surprise kandi muzotangara uyu muntu yamaduha bishasha kandi bisa neza bisukuye kuko arazi icarimo uyu munsi rero kiganiro cyacu gere ngaha nkuko mubibona ni Gad Official TV eka nuzobanyotewe hariho association itanga amajwi ari imuhira Dris twizere yuko uri kuraraba video muri umwanya waherekare wamaze kugira sabone kubakoresha iziri mu gifaransa YouTube bien site yayo yose ndetse abakoresha mu Congereza ni subscribe ntimwibagire mu partage sans oublier sur vos statuts rero twizere yuko MB twashaka kumutumako azoza n'umutima mwiza n'urukundo nabangutse n'akaji tongeye tuguhe no kabura nzokizanira yago nzomuha ikiyago kuko aho ndi ndandaza ugwamo rero a plus aho muri hose muguwe neza turabakunda cyane it's Gad Official TV.